Hello banywanyi barimo TV bite nizeye ko mukomeye nanje ndi JP musanze mumenyereye. Hari ibibazo bibiri nabajijwe n'abanywanyi barimo TV cyangwa n'abadukurikirana bivanye n'ibiganiro dushikiriza rimwe na rimwe, kuko ahanini TV yaje kuvugira abantu bavyawe n'abantu hama byenzure n'abantu mu mama no mu papa mugabo batabiteguye hama swate bakabihoza swate bakabihakana swate bakabajana handi hantu bakababitsa bagaherayo hanyuma nabo bakabandanya ubuzima. Ivyo rero birafise ingaruka mbi mu buzima bw'abo bana, ugasanga mu gukura kwabo bafise ibibazo byinshi no mu ngo zabo cyangwa mu buzima bwabo bw'abakuze hari ibintu bakora ugasanga bihwanye n'ingene babayeho. Rero naronse ibibazo bibiri, naronse ibibazo byinshi sishobora kuvyishurira rimwe, no kuvuga ko nzoza ndishura. Hari ibyo babajije jewe personnellement, hari ibyo babaza kugira bitahure. Ubu rero nza kubabwira natoye ibibazo bibiri uno munsi, kuko nawe ushatse niba ari uko cyangwa n'ikindi kibazo ufise wonyandikira cyangwa ukansigira voice. Nkaribona bamurazi ko rero bansigira voice nkazikina nga mugabo baranyandikiye. Rero reka tugende ku kibazo ca mbere kugira tunyarutse. Ni umupfasoni yarongowe mugabo yavutse se aramwihakana akurana na nyina, hanyuma mu nyuma arubakirwa nawe. Mugabo avuga yuko uwo mugore we nyene akarira cyane umugabo. None iyo vyifatamo gute kandi ntatahura igituma? Kuko umugabo ngo nta makosa manini abanakoze cyangwa nta nayabakoze, mugabo yumva umenga aramukarira. Arambaza ati biva kuki no bihindura gute? Je ngahanda mwijura nti ikibazo cy'umugabo wawe, ikibazo ni wewe, kuko twese turabana. Dushobora kuvuga umugabo ashobora gukorera ikosa cyangwa ukaraba kw'iryo kosa kayerema kuri mukarira ko nkuko ubivuga. Nibaza ko umugabo wawe ufise ishavu rya papa wawe kuko utamumenye, kuko uribaza ibibazo byinshi bikerekana ko ufitiye ishavu umuntu wese w'igitsina gabo. Ni ukuvuga ko naho uwo mugabo wawe umuheba ukazana uwundi uzomukarira cyane, kuko wumva umenga wikuye ishavu, uri kukarira, ura transpose le problème wishize ku mugabo, alors que wategerezwa ahubwo ko mubana neza kugira ntunasambure, kuko ifo ko wubaka generation yawe nawe nziza ushaka gutangura, kuko urumva ibyo wabayemo n'amafuti. Simuze guko wavutse nuko wavutse n'amafuti mbwa Imana yari kubuze coco kimwe, kuko urumva abantu iyo bagutereranye no kuvuga ko habaye umwumvikano muke muri abantu babiri cyangwa urukundo ruke cyangwa kutitegura ntitwabajuje. Rero no gusaba ni wikorere ko urabe kudashavuye ushavuje papa wawe, ibintu byose ugasanga ubishize ku mugabo. Hari undi ndaguha karorero, hari undi yigeze nawe nyene kumbaza ikibazo, wewe yarakarira umugabo gushika naho amukura mu kabare, iminsi yose ari mu kabare akagenda akamwitorera. Hanyuma dusanga uwo mugore se yaraborerwa cyane, se yarakubita nyina, se yarakora amakosa, akaba agomba gukingira umugabo kutwe kugira umugabo ntahave akora bimwe se yahora akora ngo agire amakosa. Mu nyuma aranayimubwira ati jewe ntuzombana umuhimbiri nka papa. Umva ko hari abantu bashobora kugira ibibazo kubera hari ahandi biva. Je nico no kwishura, icara wiyumvire, uraba uriwe, wemere uriwe, wemere ibyabaye, so wawe naho utamuzi umugirira ikigongwe, hamushobore kubana n'umugabo wawe neza. Nivyo bizofata umwanya mugabo ushatse urondere nabo bigufasha, uhamagare bakwereka ingene vyogenda. Turakeneye abapsikologe hadi wacu. Uwundi nawe ni umumama we yavyaye umwana, simvuga amazina mugabo uwo ni uwundi muntu yavuze ko umwana wiwe amukunda. Uwo mumama arakunda umwana wiwe, mugabo umwana wiwe yaranse kuvyemera kuko yamamubwira ngo mama ntunkunda. Mugabo kubera iki? Uwo mwana yaramuvyaye hama nawe acaja kubaka urugo, aca mushyigira kwa sekuru.
hanyuma wanashaka yaragenda kumuraba. Petite hari igihe yagenda kumuraba haciye umwanya parce que ari mu rundi rugo. Uwo mwana rero ntiyemera, arazi ko ari na nyina, muga ntiyemera ko nyina amukunda. Aramubwira ati ndagukunda, umukobwa afitiye ishavu nawe ni nyina. Mugabo nyina mu mutima we aramukunda, ivyabaye ngo yaravyihojeje, ivyabaye ntiyavyibagiye, mugabo ntivyamubuje gukunda umwana wiwe. We rero umwana we akavuga ati none ko wagiye ukansiga ahantu byagenze gute? Rero nagira mbwira abo bana bamwe bari muri yo ka umva, je nagomba mvugisha uwo mwana kwanza. Societe irafise pression nini ku bantu, ikibano kirafise pression nini ku bantu, umuryango so na nyoko nabo mvukana ni ikintu gikomeye. Hari igihe ukora ifata ingingo zinakomeye mu buzima zizobabaza umwana niyakura, muga muri uwo mwanya ubona ko ariyo solution, kandi nabo nyine bashaka kugutoza solution. Rero uwo mwana wavyaye hariya kubera mu Barundi ntiturageraho umugabo yakira umwana w'umugore facilement, biko biraza, mugabo biroroshe ko umugore yakira abana b'umugabo. Sinzi igituma, sinzi ko ari gushaka kurongorwa gose, sinzi ni ikindi kiganiro kirekire. Mugabo no kubwira nti uwo muvyeyi yarafashe ingingo yo kuguha inshuti ziwe kugira aje kubandanya ubuzima, muga yarabizeye. Mugabo urukundo rw'umuvyeyi w'umumama n'umwana wiwe ntirucika, mushake mushwane gute, kuko nta wundi ahari we ni mama wawe. Murashobora kutaba mufise relation ya hatari nyene ngo ikaze mwabanye ko ntakuzi nawe ntumuzi, mugabo aragukunda, ico kimenye aragukunda kabisa. Rero n'uwo mumama bandanye bivuga gutyo nyene, umubwire ko mukunda, mugabo nibaza ko wamubwiza ukuri igituma wamutanze, aho agatahura, kuko areka kutubitahura cyangwa kutagukunda kubera yumva ko hari ikintu utakoze mu buzima bwiwe, ko wari kumugumana. Mugabo nawe mu mico y'iwacu ntitwexplique abana igituma ibintu byabaye gutyo. Rero ndagusaba ko wa mama we wugane n'umukobwa wawe ukamwexplica situation wari urimo, ingene ibintu byari bimeze, ingingo wafashe. Niba hari aho usaba ikigongwe ubwisabe, ibintu by'ubwo ngo umuvyeyi ntasaba ikigongwe umwana, ubiye n'abana n'abantu à part entière, kuko abantu benshi babona ko umwana nta kamaro kumusaba ikigongwe. N'umwana akiri muto, mbega none tutigishije abana gusaba ikigongwe, dutangure kuri twebwe nyene, bo bazogitanga gute? C'est ça le problème. Ni naho mubona abantu bashwana ntibasabana imbabazi, parce que ikigongwe si ikintu twigishije. Umukuru ntasaba ikigongwe, ukuze ntasaba ikigongwe. Umukuru a toujours raison, droit d'aînesse, c'est faux. Ukuri c'est faux ndababwiye. Umwana w'imyaka 15, 17, 18, 20, arafise ivyiyumviro bitomoye ku buryo ashaka kuvuga ati ikintu sico, usanze atari ico uca usaba imbabazi, kuko uri kuramwigisha. Nuko rero reka twicire ibyo bindi bibazo bibiri, hama ubundi munsi nzobabwira ibindi. Ndafise nka 10, harimo nka 3 by'iwanje, nzobyishura nitonze. Murakoze rero, naho utaha gira subscribe, musangize ikiganiro, abavutse gutyo muhamagara izo nimero mubona, kugira tuje hamwe twubake societe cyangwa twubaka akantu kacu, aka association kacu, kugira dushobore kubana neza n'abandi, natwebwe nyene n'abatubyaye, hamwe dutanga imbabazi. Umunsi utazotanga imbabazi wa muntu wavutse uko, menya kutabaho. Murakoze cyane nawe utaha.